harageze ko twumva icyo Imana yateguye mu ijambo ryayo. Turahaye ikaze Pastor Juste ashike hano adushikiriza ijambo ry'Imana. Haleluya! Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Natwe turanezerewe kuba imbere y'Imana n'imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tumaze kumva amajambo menshi aturemesha kandi aduhumuriza muri urugendo turimwo. Intambara naho ziriho hari uwazinesheje. Imana nishimwe. Twagomba dusome amajambo y'Imana mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice c'10. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Marayika yiyereka Koroneliyo. Kaisariya hariho umuntu yitwa Koroneliyo, umugabisho w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe ahari mu gihe cy'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu Iyopa utumeho umuntu yitwa Simoni ariwe Petro, asembereye kwa Simoni umuhazi w'insato. Urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Mumarayika avuganye nawe amaze kugenda, ahamagara babiri bo mu basuku biwe n'umusoda yubaha Imana wo muwamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Iyopa. Imana nishimwe. Aha dusomye amajambo menshi n'ayandi turaza kuyasoma, na cane cane tugomba turabemwo amajambo makenya ikimazi c'ibikorwa vy'umuntu yubaha Imana. Ibikorwa bikozwe n'umuntu yubaha Imana ntivyijana. Aha turabona ngo umugabisho w'abasoda 100 Koroneliyo yari kwarasenga, ariko kandi yari afise umuco ukomeye. Kuri umurongo wa 2 yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe. Iri ni jambo rishobora kudufasha twese, twebwe twagira ubuntu bwo kumenya Imana, tukubaha Imana, ingene dukwiye gukundisha abo mu ngo zacu, mu miryango yacu, abana bacu nabo tubana, tukabereka ko kubaha Imana ari ibintu bikenewe kandi ngenderwako mu buzima bw'umuntu w'Imana.
ngo yubaha Imana akayitinya n'abo mu nzu yiwe bose. Amen. Arubaha Imana abyigisha n'abo mu nzu yiwe. Ikindi tubona hano ngo yamagira akora ibikorwa by'ubuntu. Ibikorwa by'ubuntu yagirira neza abantu b'Imana. Amen. Kuko hari igihe umuntu agirirwa ubuntu bikamunanira gukora iciza, ariko ngo mane babwire iciza ukoze nicijana. Amen. Haragera igihe kikazana ibyamwa ukiri ngaha muri uyu mubiri. Amen. Koruneliyo ngo ariko arasenga, amasengesho yiwe n'ibikorwa yakoze, ubuntu yagiye agira ngo bica biraduga bibicibutso imbere y'Imana. Mwijuru barabibona, Imana icita umumarayika ati genda umubwire. Amen. Genda umubwire ngo ugusenga kwawe n'ubuntu ugira n'ibikorwa ukora byaduze bibicibutso imbere y'Imana. Amen. Ibikorwa dukora ntibizoherera ngaha. Mu byishiro Yohana haratwereka ngo tuzokwambikwa ibitsibo bijyanye n'ibikorwa twakoze. Mugabo inzambi itaravuga tukiraha nyene aha kwisi. Haleluya. Tuzobona ingaruka y'ibikorwa byiza twakoreye Imana. Haleluya. Ibikorwa biravuga kandi birahindura ibintu iyo bikoze bubaha Imana. Hari umuntu akora ibintu atubaha Imana kugira ngo yiyemeze bamwemere bamwubahe, ego ni byiza, ariko ubaha Imana uyikorera ubizi ko ibyo uri kurakora nimba wona bikorera n'umuntu umenye ko birandikwa mu ijuru. Acarabarirwa ngo ugusenga kwawe n'ibikorwa byawe byaduze bishike imbere y'Imana. None rero ndaje kukubwira tumako umukozi w'Imana. Aya majambo aranezera kuko Imana iraza homba, irazi nahuba. Amen. Iramenya ko umuntu asembereye, iramenya ko ari ahantu kujya nyene hari. Amen. Ngo genda umurabe arahanaka mbere n'uwasembereye ko akazi kiwe n'umuhazi w'isato. Munasikia ile? Amen. Hari aho umuntu yifata nk'uwagowe kandi Imana yaramuhaye umugisha. Hari aho umuntu umenga ntacafise kandi ibintu byuzuye. Imana rero iraza aho tuba, iraza n'igikorwa cy'umuntu wese muri twebwe. Ego mugabo jewe ndakubona gucya gusa ubuzima bwawe, ibyo ukora, ubutuzi bwawe nta nico nobwiyubaza ko nibyo wawe, ariko Imana dukorera. Haleluya. Yoyo iraza umuntu wese n'igikorwa ciwe, ikamenya n'ingene akura ibyo kubaho. Ngo arasembereye. Iyo niyo Mana, iyo niyo Mana nzokorera. Iyo niyo Mana nzokorera. Iyo niyo Mana nzokorera. Amen. Iratuzi. Amen. Irazi ubuzima bwacu, irazi ingene tubayeho, irazi ubucumukure bwawe, irazi n'ingene witwararika igikorwa cyayo no gufasha abandi. Ivyo vyose uzomenye ngo
ko ari umuntu yanka gufasha umuntu ngo none ujya azomfasha iki nawe azomarira iki ibyo yokumarira ni bito mugabo Imana ari kwishuye bizogenda neza cyane ikimaze cyo gukorera Imana ugakora ibikorwa Imana ishima bubaha Imana hanyuma rero reka dusaba umwe rero azadufashe asome igice c'10 were ku murongo w'9 ugeze kuri uyu murongo wa 23 bo ibyo Petero yeretswe bukeye bwaho bakigenda bari hafi gushika mu gisagara Petero yurira hejuru ku nzu gusenga hafi nk'isaha 6 yumva arashonje agomba kurya bakibirondera amera nk'urota abona ijuru ryugurutse maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe 4 kija hasi harimwo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru 4 n'ibikwega inda hasi byo ku isi n'ibiguruka byo mu kirere hazijwi riramubarira riti va hasi Petero ubage ujye Petero atoyaye mwami kuko ntigeze ndya ikizira canke igihumanya iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri riramubarira riti vy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira biba bityo gatatu ico kintu gica gisubizwa mu ijuru Petero akizazaniwe mu mitima n'ivyo abonye yeretswe ivyari vyo abantu batumwe na Koroneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni bahagarara ku irembo barahamagara babaza yuko Simoni ariwe Petero ariho asembereye Petero aciyumvira ibyo yeretswe Mpwemu aramubarira ati hari abantu batatu bariko barakurondera none va hasi wururuke ujane nabo ataco ukekeranya kuko ari jewe mbatumye Petero arururuka asanga abo bantu aho bari arababarira ati ni jewe uwo murondera mbega mugenzwa niki baramwishura bati Koroneliyo umugabisha w'abasodijana umuntu agororoka yubaha Imana ashimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda yabariwe n'umumarayika yera kugutumako nguze iwe yumve amajambo yawe maze arabinjiza abaha indaro amen n'aya majambo tubona ingene Imana izi ahantu hose iki gihe ubwoko bw'Imana cyangwa izi ntumwa hari ahantu bari bakiri nk'uko umuntu wese ashobora ari muri Yesu mugabo hakaba hari ahandi hantu abari igihe gikwiye kigeze Imana imukurayo ikamushikana ahandi iki gihe yabona ko atawundi yobarirwa ubutumwa bwiza atari umuyuda yaragifise amacakubiri y'amoko muri we kuko Abisirayeli barinuba abandi mahanga kandi ibyo bibaho ku isi n'uno munsi ibyo murabibona usomye muri Ancien Testament murabona uvugishwa n'Imana yitwa nde Yona yahisemo kwiyahura ngo bamukorere mu kiyaga hako agenda kubwira ubutumwa abatarabi wabo Imana idufashe cyane ayo sinzi wowe twarayumvise ingorane yari afise
hariho ibya abiwabo bari baragiye n'abisirayeli, kandi ku isi hariho abantu bashobora kuba barakugiriye nabi cyangwa bibo barakugiriye nabi, none ukijijwe ukabigumana mu mutima byo gufasha iki? Bwana dusaidiye. Ibyo bakugiriye hari n'aho babikugiriye batakiriho, ngo bariya bariya bandi kamurisha okoka. Haleluya. Warakijijwe kizwa ubicitegerezo cy'abantu. Uwo na rero atafata urugendo gukugita rushishe, birananirana mu kiyaga ati nta ni munteyo umve ntuzewe hakonje hariya mfuma niyahura. Imana ivuze ngo bahura baho, Imana ivuze ijambo ryayo. Imana yagombye kurokora abantu, wewe naho wokwanka iratuma abandi, kandi iyo wase naho ubugararije Imana. Yesu ashimwe. Imana ivuze ngo bahura baho. Ego Imana nimeze nk'abantu, iharira abantu ibyaha byabo n'ibigabitanyo byabo, itaravye ibyo bagendeyemo kahise kabo, ariko iravyo ko baje gufukama gusa munsi y'umusaraba. Petero rero acarota inzozi ngo aduga hejuru. Ego mu masasita kari kamufashe acarasinzira. Uko gusinzira kwiwe acarerekwa, abona ibintu bimanutse byikwege biguruka bigeza amaguru ane bitandukanye, bimwe nye n'abisirayeli badashobora no kuraba. Aca barigwa ngo hewe ngo nuje nubaguje yewe urashonje jya ngo yo ngo Jesse nigeze kujya ibihumanye. Arasubira tewe ivy'Imana ihumanuye ntusubire kuvyita ibihumanye. Bene data, muri Yesu niho duhindukira, bitaravye iyo tuva nuko dusa, uko twavutse, uko ninde yavuze ngo Imana ngo cyangwa kuzovuka nsa gucya? Hari wabivuze sa? Hari wabivuze muri mwebwe ko munyishura ari muri bake? Abandi mwarabivuze rero, none ko mutanyishura. Nta numwe yabariye Imana ngo twe tugomba kuzovuka dusa gucya. Oya, mu bushobozi bw'Imana, mu buhanga bw'Imana ikure mu kwigomba ukazusuko nyene usa. Amen. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo banyarucari bazovamwo ihanga rikomeye, kuko ni Imana ivuga ngo wewe vukira ngaha, uwundi ngaha, uwundi hariya, nawe use gutya. Murabona hari habinzobe, hari habirabura, nuko murabona hari haba tukura gose ogena abazungu, natwebwe twirabura. None duce tubipfa? Twobipfaga yemwe. Harimo banini, harimo bato, harimo bagufi, harimo barebare. Ibyo ugasanga abantu birabahagaritse imitima. Petero rero yabarigwa ngo iby'Imana yahumanuye reka gusira kuvyita ibihumanye. Ituruzi itatu bica biridugira. Hanyuma rero ngo mukanya akiri ko ariyumvira, mbega yemwe, kandi murazoraba iyo umuntu yarosega arawurota ibintu bikakuzazanira. Akiri ko ariyumvira, aza yumvijwe ngo manuka ariya bariko barakurondera. Acaragenda acasanga ni abantu batatu batumwe na Koroneliyo, ngo harimwo umusirikare mwamugendanira yubaha Imana. Urumva harimo abamugendanira bubaha Imana n'abatubaha Imana, mugaye bakoresha bose. Amen. Baca baragenda bati ni twebwe. Ati nanje ndi hano ni Petero. Mushaka iki? Ati tuje ukubwira. Hariho Koroneliyo umugabisha w'ingabijana
kandi ni umuntu yubaha Imana, kandi ubwoko bwanyu bwose buramwemera. Ati nimuze ngo abahereza indaro bukeye barajana. Dushishikaye kuvuga ngaho twohava tujya muri birebire, mugabo nagomba ngo dusome kuri uyu murongo wa 30. Ageze kuri uyu murongo wa 33 muri iki gice nyene. Bo dusome 30 gushika 33 havuga ngo Koruneliyo ari ati hashize iminsi 4 nka bugingo ubu nariko ndasenga ari saha 9 ndi mu nzu yanje, maze umuntu ahagarara imbere yanje yambaye impuzu ikayangana arambwira ati Koruneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana, nuko tuma Yopa utume ko Simoni ariwe Petero asembereye mu rugo kwa Simoni umuhazi w'insato iruhande y'ikiyaga. Uwo mwanya ntandagutumako, rero nawe urayobotse kuje. None rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ibyo umwami Imana yakugeze kutubwira byose. Amen. Nuko rero acamushingira intahe ingene byagenze. Usomye haruguru yahajya Petero nawe yari yamushingiye intahe ingene byagenze. Acasanga Koruneliyo yegeranije inshuti ziwe, abagenzi biwe nabo mu rugo bose, yiteze bari bakoraniye muri urwo rugo. Ati rero urayobotse kuje, nari maze iminsi 4 ndakurindiriye kuva Imana ivuganye nanje. None rero turi imbere yawe nyakubahwa, utubwire iby'Imana yakugeze kutubwira. Turi imbere yawe, ibikorwa nakoze byaraduze bicibutso. Niko mvuga ngo ikimazi cy'ibikorwa bikozwe n'umugororotsi ntibyijana. Wamubizi ngo mu bucumukure bwawe, mu kwitanga kwawe, uri kurakorera Imana, uri kurafasha abagowe, ufashije ababuraniwe, ntibyijana. N'igihe cyo gusenga urumva Koruneliyo byaraduze ngo ugusenga kwawe n'ibikorwa byawe byaduze bibicibutso imbere y'Imana. Petero rero dutadusoma kuri uyu murongo wa 34 n'35. Reka nari ndasoma. Haravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkibimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Imana nishima. Imana ntirobanura ku butoni, ariko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo kugororoka iramwemera. Petero ashinga iyo ntahe kubera iki? Kubona ibyo yeretswe agaca asanga yabyeretswe ku munyamahanga atari mu Bayuda. Ushishikaye gusomera amajambo aca babwira ubutumwa bwiza, abari bakoraniye muri iyo nzu bose baca buzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Bamaze kubatirizwa muri Mpwemu Yera, Petero nabo byari kumwe Abayuda bari bajanye, baravuga ngo none ibyo burya iby'Imana biragoye. Imana yashobora gukora ikintu abantu babona bakaguma bazasaniwe bagasubira kwirondera izindi bibazo, kandi yabikoze babona. Nico gituma burya iby'Imana nibanga. Yesu nashimwe, nibanga rikomeye iby'Imana.
umuntu birashobora kumunanira amaze igihe mu vy'Imana ari no mu bigisha ivy'Imana mugabo ugasanga arazazaniwe kuko ntidushobora guhereza iby'Imana mu mitwe yacu no mu bwenge bwacu ariko bukeye igenda itudodesha itwereka iduhishurira gato gato kugira ngo tubashe kuyishingira intare ntawe uvuga ngo yoje iby'Imana ngo byose biri muri jewe warirose gute woronka aho bikwiza Imana idufashe cyane mugabo uko bukeye uko bwije uko tuyegereye igenda itwereka igenda dutahuza ka na kariya ngo none ibyo birabaho kandi byabaye babona muranyumva neza ngo none ibyo bintu nibiki hari ibindi biki bamaze kubatizwa muri mpwemu yera Petero aravuga ati none abamaze kubatirizwa muri mpwemu yera nkuko twabatirijwe twobima amazi reka duce tubabatiriza usomye muri iyi mirongo ihereza iki gice niko bivuga mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera imbibe ziri ngaha mw'isi imipaka iri ngaha mw'isi ewe nuko bimeze kujya na wewe urugo rwawe hariho amaborone bagushingiye warashyizeho korotire none ni iwawe hajya ariko Imana yoyo isi yose ni yayo hari n'imipaka haleluya uyubaha wese iyo aturutse hose yo none izo mbibe ninde yashyizeho Tanganyika yemwe washyizeho Rusizi ninde none wishingira karibe mu vyayo wa mukozi wawe yocaza gutanga amategeko mu rugo rwawe wobyemera none ucumubwira ati ubunyene tekera ibyawe ugenda uje gutegeka iwanyu uza gutegeka ngaha murabona acagenda maramaye ngo dukore ibyacu dukurikira ibyo Kristo yavuze ibisigaye nta karonda kagakiza we nubifite nako uzosigarura maramara abandi bagiye hariho abandi bavuga ngo kora icyiza wigendere mbega iyo ndirimbo ariyo mufise sa shirako numve Amen. Hallelujah. Kora ibyiza yo. Yego abantu bashobora gutera amashurwe akagushimira niyo wakoze nabi bakango gushayako. Ariko Imana izomfashe nzofume ndagushayako muganda kubwira ukuri. Bwana sifiwe. Unzogome ndagushayeko mugaba ndakubwire ukuri. Bwana sifiwe. Kuko iyo dukorera isobanukiwe byose Zaburi 139 ngo isorongo riva hasi ryanje n'icara ryanje imenyera ku iminyiro yanje yose nta jambo riza mu mutima wanje uraho atarimenya nkikije inyuma n'imbere umwiza n'umuco kuri wewe birimwe amen. Rero hano ijambo ry'Imana riratwereka ko ibikorwa by'umuntu yubaha Imana bifise ikimazi kinini gikomeye cyane. Reka dushishikare turabe mu gitabo cya Yesaya igice cya 38 twagomba dusabe udufasha gusoma cyane n'undi mwakiro none ari benshi
Ize bwana rega abandi ngira bararusha. Yesaya 38 umurongo wa mbere ugeze kuri umurongo w'8. Yesaya 38. Bo Hezekiya yongegwa yindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we. Aramubwira atukone kuhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kukugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga uhoraho ati tegera uhoraho we niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye nkakora ibyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya utukuni kuhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye n'amosozi yawe utehe ku minsi yawe yongewe ku imyaka 15 uti kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri uti kandi azozigama iki gisagara akure mu maboko umurongo wa 6 utiki kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri uti kandi azozigama iki gisagara utiki nico kimenyamenya aguhaye cemeza yuko azoshitsa icavuze zaho. Yesu akwezagire. Ugomba arashishikara ariko twariko tuvuga ingene ibikorwa by'umugororotsi bishobora guhindura ibintu. Amena. Aha turabona umwami Hezekiya. Hezekiya yaragwaye kandi nkuko abantu bose bashobora kugwara. Naje nari mazindwi yose ntagera hano, nari ngwaye mugabo no munsi nakize naje kandi gukira si kuvuga ngo nta wundi musongo usubira kumva. Mugabo igihe kwiye kigeze irashobora guhindura ibintu. Amena. Hezekiya nawe aragwara agera hafi yo gupfa. Hanyuma rero Imana ikitumuvugishwa n'Imana nde? Twumvise ngo ninde? Reka tuze turavuga twese ntihagire usinzira. Hanyuma rero acazana ubutumwa bugoye bantu b'Imana. Nimba hariho ubutumwa bugoye nubwo butumwa yarungikanwa. Ankoro ku mwami acamubwira ngo iki so mwari muri ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugire gute utakigira gute utagikira. Mbe murumva ko n'urugo ruzwi mu ijoro. Urugo yemwe bene data urugo rurazwi no mu ijuru wahere mu itongo rya Edeni. Yewe mwami genda utunganye ibyo mu rugo rwawe. Yewe murokorewe mu kinama genda utunganye ibyo mu rugo rwawe. Urashobora kuba uri mu rusengero urakorera Imana mugabo udatunganye ibyo mu rugo rwawe. Erega uyu we yaranagwaye. Erega inzambi izovuga mu kanya nk'aho kubita urugoye. None utabitunganije uzoja he?
nago mumwe wese yiyumvira mu rugo iwanje bimeze gute George iwanje ni gute mbega biratunganye yemwe hariya kuri baruko harimo abubatse kuri baruko harimo abubatse kumenya ko mutanyishura abo bari hafi bagora amaboko turababubatse muri benshi cyane Yesu abahezagira namwe ngaha mu rusengero abubatse mugorora amaboko turabe gorora gose dungagiza ereka Imana yaraduhezagiye kuba twubatse amena dutunganye ibyo mu ngo zacu ngiryo tangazo rya mbere Imana yatumye kuri Hezekiya umwami ati naho ugwaye rero ugomba upfe imbere y'ukupfa manzi utunganye ibyo mu rugo rwawe ugomba upfe ntukibayeho Hezekiya arabitunganya arabiheza amaze kubitunganya rero acaraza rero wahindukirira igisika acarafukama aca yibutsa Imana ati tegera yo ati tegera uhoraho we ni wibuka ingene nagendeye mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibyo ubona ko ari byiza Hezekiya ararira cyane amen ijambo ry'Imana mu Baheburayo riravuga ngo ugomba kwegera Imana akwiye gutahura ko Imana iriho igaha impera abayirondera reka nari basi ko ndabona umenga ntimubyu muramaze kuhasoma sa uwegera Imana akwiye kwizera ko iriho igaha impera abayirondera Hezekiya rero amaze gutunganya ibyo mu rugo aregera Imana ati tegera uhoraho we ingene nagendeye imbere yawe nkora iby'ukuri n'umutima utunganye nunyibuke haleluya ibuka ingene nagukoreye kandi usomye reka dusome gatonya Abami ba kabiri igice ca 18 musoma umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 tubona ivyo yari yakoze kugira ngo twumve ivyo bikorwa yariko yibutsa uhoraho byari biki Abami ba kabiri igice ca 18 murongo wa mbere ugeza ku wa 6 zuhejeje ibya Hezekiya umwami w'Ubuyuda mu mwaka ugira 3 Hoseya mwene Ela umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma niho Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Ubuyuda yima yaramaze imyaka 25 igihe yima amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma nyina yitwa Abi umukobwa wa Zekariya akora ibyo uhoraho abona ko ari byiza nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoze byose akuraho ibitabo byo ku mpinga z'imisozi amenagura amabuye bashinze atemagura inkingi bashingiye Ashera amenagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu muringa kuko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacosereza imibavu bacita Nehushitani Hezekiya yizigira uhoraho Imana y'Abisirayeli kandi mu bami bose b'Ubuyuda bamuherukiye ntawahwanye nawe no mu bamwitangiye imbere kuko yifatanije n'uhoraho akaramata
ntakevye ngo areke kumukurikira, ariko akitondera ibyagezwe n'uhoraho yagezwe na Mose gezaho. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Uyu mwami yarose ubwami amaze imyaka 20 n'ingahe, 25. aca asanga igihugu carononekaye, bashizeho ibigirwamana vyashera ku mpinga z'imisozi. Ibigirwamana na ya nkoni Mose bari barayicuze bayigira ikigirwamana ngo ni Hefushetani, arabibomagura byose ngo kugeza aho Uhoraho avuga ati sawa kabisa. Haleluya. Yimaze ko imyaka 29. Ibyo rero yakoze ni ibinagombye ngo mumenye ibyo bikorwa Hezekiya yibukije Uhoraho. Uhoraho yarasanzwe abizi, nico gituma ijambo ry'Imana ridusaba gusoma, kuba mu ijambo ry'Imana, kubika ijambo ry'Imana muri twebwe, kuko iyo ugenda gusenga Imana ucuraba ijambo ry'Imana uhagararako. Kujya kw'abantu bizi by'amategeko, yo hariho umuntu arenganijwe arondera uzi by'amategeko akaba ari waja kumuvugira bamwe bita bavoka. None utizi by'amategeko yovuga iki? Mugabo yavyize aravuga ati jambiri niri itekiri niri rivuga ko umuntu yubahirizwa kuri iki niki niki nakiri. No mu vy'Imana rero umuntu akwiye kugira ijambo ahagararako. Amen. Akahagarara kuri iryo jambo ry'Imana agavuga ati Mana, nkuko wagiriye naka ibi niri ariko rakuririra nanje nje kuririra imbere yawe. Hezekiya rero ngo ararira cyane. Ngomba ndababwire, ugiye kubarira umuntu ngo ugomba upfe ntukibayeho, ugeze nkajya hepfo, sinzi ko yamanuka nuko yaduga, aca yumva Imana imubwira ngo ujye Imana ni gitangaza. Amen. Amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe mukundwa Imana irayazi. Ntayo munsi murayizi? Gashire ko numva nyarutsa. Amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe mukundwa Yesu arayazi mpore. Amarira yawe, amarira yawe, amarira yawe mukundwa Yesu arayazi mpore. Haleluya. Umwami Hezekiya ararira aratakambira Imana. Ayo marira ashikira Imana. Burya hariho abantu bigoye kuyabaronka mu musozi, mugabo jewe ntangora, jewe ikintu kinezereye arakoroka. Niyo mfise umubabaro arakoroka, ngira nico gituma nkiriho. Bwana sifiwe. Amarira y'umugororotsi y'umuntu yubaha Imana, ariko aributsa Imana ati Imana ni wibuke. Haraho umuntu avuga ati Imana bazi daba mu vyo nakoze vyose Mana, daba na kimwe coba caraguhimbaye ugica kuntabare Mana.
undokore. Amen. Daba mu bikorwa ugenda ukorera Imana n'igiki ubona wovuga uti Imana nunyibuke nanje raba na kimwe coco coba cyaraguhimbaye. Kuko hari aho umuntu agakora kubw'igicure kubw'abandi, hakaba naho umuntu akora ikintu kivuye mu mutima wiwe akavuga ati Mana nanje ngomba ngira ico nkora, nanje ninagira ico nkeneye nze nakambira Imana, kandi Imana izonyumva, kandi Imana irumva. Imana ntiyirengagiza, Imana ntiyirengagiza. Ngomba ndababaze bene data, umuntu yo bafise umwana w'imyaka 3 canke 4, hanyuma ugasohoka wajire kwitegura nimba Imana era kugira ubuntu karonka imodoka ukayatsa bariko barugurura porotaye, ukaza wumva umwana araboroze, ninde yoguma agenda muri mwebwe? Hari uriho yoba ari bura kigongo, ukumva umwana aratude ucuhagarika wonyene, mbega umwana bayiki? Niko Imana itubabara iyo turiko turayirira, iyo tuyitakambiye, dufise ikituremereye kiduhagaze imbere, twarayubashe twarayikoreye, Imana ntiyirengagiza. Ubwo nyene Hezekiya ariko ararira, ayo mosozi ashika imbere y'Imana, acarabona ibikorwa yakoze, ati by'ukuri yo yarakuyeho byabigirwa Mana ye yo, yaremeye arahagarara mu Bisirayeli, arabomagura ibigirwa Mana, arasenyagura inzu z'abayari zose. Oya reka namwongere, reka mbe ndamwongere 15. Erega 15 usimike. Uyu mwana yongera uno munsi yobashitse muri ca gihugu giteye imbere 2040. Wongewe 15. Mnasikia? Imana niyo kwizigirwa. Ikibarira Yesaya ati subirayo rero umubarire, tukugeze ubu ndakongera imyaka 15, kandi nzokuzigamana n'igisagara urimwo. Erega bene data, kubera hari ishengero rya Kristo yubaha Imana riyikorera, biratuma n'igisagara n'igihugu tubamwo kirindwa. Amena. Yego turafise abajeje umutekano, yego mugabo Bibiliya Zaburi, reka ndabe hano uwo murongo muri Zaburi, haravuga ngo Uhoraho atagize gute 127, Uhoraho yatari we yubaka inzu abayubaka baruhira ubusa, Uhoraho yatari wazigama igisagara umuteramyi abera amaso ubusa. Bwana sifiwe. Abo bose bashobozwa nuko hari Imana nidukingira nitugwanirira, igacihereza nabo basirikare nabo bapolisi kuba maso no gutsinda. Wagira ngo aho Imana itabayemwo twomaramara, mugabo kuko abarundi twashize Imana imbere, egome n'abadutwara bayishize imbere neza cyane, tuyishira imbere twongera tuyubahe mu izina rya Yesu. Bwana sifiwe. Niyirinde gisagara ubundi ngo abateramyi borarira ubusa. Reka ndabaha akarorero. Hari uvugishwa n'Imana yitwa yararari yaguma aburira Abisirayeli, yitwa Elisha.
hanyuma rero abasiriya baravuga bati ce n'est pas possible, uwo muntu yamaburira abisirayeli ninde? Bati hariho uvugishwa n'Imana yitwa Elisa, ibyo tugize byose inama aca bibarira umwami ati buro turarutoye, ubu rero genda fata ingabo mugende mufate uwo nyene. Baca baragenda bageze ku musozi Elisha yariko barazimagurika baguma ngaho. Umukozi wa Elisha yitwa nde? Gehazi yamuronderera, agize ngo agereze kuraba mu gikoni ye abona ingabo zuzuye hirya no hino. Acaraza, yewe mukozi w'Imana, yewe disa erega turapfuye, twishwe niyo ingabo zose zuzuye ngaha hirya no hino hose, turapfuye. Atewe genda reka nkubarire, ati Mana ndasengeye umukozi kugira ngo umuhumure abone ingabo zidukikije ko ari nyinshi gusumba izaje kudutera. Amen. Mbega nikorere ya mbere ngo dufise abagira gute gusumba gusumba ingabo zawe. Aca rero Elisa ntiyasohotse n'ukuna erega hariho abantu b'Imana babona batiriwe barasohoka, babwira vision Imana ikabahishurira ibyo ari byo. Gehazi rero amaze guhumuka aravye aca asanga ingabo zifite inkota zaka umuriro zikikije urugo rw'umukozi w'Imana. Erega turarinzwe, bariya mugenzi bati turarinzwe. Amena, ntituzopfa gupfa, oya turarinzwe. Bwana sifiwe, turarinzwe, turazigamwe, turafise ingabo zidukikije ntizishobora kuturekura. Acaraza rero acararondera rero arahisha, umukozi w'Imana arafungura. Umukozi w'Imana acarasohoka rero arasanga zangabo n'ibigwanishwa. Mwabagabo na maki, twebwe turiko turondera uwo twumvise ngo avugishwa n'Imana Elisa. Niwe murondera? Yego, nimuze ndabereka hari. Nawe ni wenyine carazirongora aragenda abashikana ku kirindi bwame. Abasirikare urazi gukirimba haba hari benshi, noneho bari biyongeye kuko babonye igitero c'abantu benshi kije. Hanyuma umwami nawe acaraza. Mugabo rero by'ukuri abami nabo nyene kuza bubaha Imana ni byiza cyane, bakubahana bavugishwa naye ni byiza cyane. Yego ni kujyanye n'ibyo bigenda. Acaraza aramubwira ngo mukozi w'Imana ati sa abantu rero tubice. Atekayo nabo bafashe, waba wafashe ho wari kubica ho wigize umuhanga, ahubwo babwire bateke ibyo kujya bazanire byinshi bajye bamwe bahage. Wa mugabo wa mukozi w'Imana aca bakura ku ruhunyi nimwibaze nawe abantu warugiye gukorera ikibi, ugiye usanga bagushize hagati ngaho oya by'ukuri ngo wagafise umutima ukomantaye. Abo mutima ni wo rukoro, ni wo koroga yemwe bari kubera huzagirizwa
wa mukozi w'Imana ati humura nimutekane nimwicare bagomba bagaburire disa tugire gute nimwicare bagaburire siho narindi mugani wiyumvire fata mu bwenge bwawe nawe uhashire wumve barabagaburira barabahereza amazi baranywa barajya barahaga ati murahaza tego sinzi ko bagira batereye agakorasi nabyo nzi n'ivyanditswe ataravuga ati rero turabashimiye ko mwatugendeye murabona turamahoro tumeze neza gena mubwire umwami wanyu ko twebwe tumeze neza kandi ko tubakunda ngira barinze barenga irembo barashikira umwami yabatumye ati hewe ate sigaho ataho erega twahora tujya kubahura ubusa yo twagiye duca dusanga turi mu maboko yabo hagati ati mugabo rero baca baratugaburira turajya turanywa aha tuje duhatse ngo hake yawe umutekano Yesu ashimwe Imana niyo tugwanirira ntuzugombe kwigwanirira urasenga Imana wubaha Imana ukubaha Imana kwawe kuzokugwanirira kuzogutabara mu bihambaye nibigeze kure kuko ni Imana ishobora kurenga ibyo byose ikabirengera izo bavuga ngo ni hatari ya wapi ukiwa ndani ya Yesu amena yote yawezekana ukiwa ndani ya Yesu naburudika amen mnaijua hiyo nyimbo sikia nasikia Nimo ndani ya Yesu naburudika nimo ndani ya Yesu naburudika Amen Hallelujah kiwa ndani ya Yesu naburudika reka tuburudike hanyuma n'abatabizi baze batubaze ingene Yesu agira neza ingene Yesu aturinda ingene Yesu atugwanirira Abisirayeli bacabaronka amahoro twariko tuvuga ngo ibikorwa byiza bikozwe n'umuntu yubaha Imana biravuga biramwongera imyaka yo kubaho ahubwo ayandi makuru mashasha birazirwa n'uwapfuye akabaho reka turebe mu byakozwe n'intumwa ngice c'icenda turabe naho ntabwo ari insozi reka tubirabe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'icenda ego ngo nawe usome Michel nyarukana we nuze gusoma nyaruka igice c'icenda umurongo wa 36 ugeza kuri umurongo wa 43 soma Petero arahaguruka ajyana nabo ashitseyo bamujyana hereye ku bakangara 23 oya hera ku murongo wa 36 Petero azura Tabita kandi iyo pahari umwigishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Droka uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira muri iyo minsi ararwara arapfa bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu cyumba cyo hejuru mu igorofa kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari bamutumako abantu babiri
baramwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajyana nabo, ashitseyo bamujyana muri ya gorofa. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana Doroka yajishe akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umubyimba ati Tabita byuka. Arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara, amufata ukuboko dusubire kuri umurongo wa 40. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umubyimba ati byuka. Arakanura, maze abonye Petero arabyuka aricara, amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu, maze amara iminsi myinshi Yopa kwa Simoni umuhinguzi w'insato. Amen, amen. N'aya majambo tubona muri iki gisagara, hariho uyu muntu w'Imana, umugore yitwa Tabita, isangwa Dorcas. Uwo mugore rero nawe ngo yafasha abapfakazi, akarandika, akabahereza n'abandi bose, akabahereza utwo bambara. Gukorera Imana, iyo ndirimbo murayizi? Shiramo twumva. Korera Imana na buhombe burimwo, bikora bikunze maze wirabigezaho. Uyu Dorcas yabayeho akorera Imana mu gufasha bantu nikora, abapfakazi, agira ubuntu bwinshi. Igihe ciwe rero hari icyo Imana ikora kugira ngo yerekane. Hanyuma rero acaragwara, acarapfa. Apfuye rero baca baramwuhagira, bamujyana mu nzu yo hejuru. Hari bitanditswe ngaha, habaye uruhagarara, baravuga bati ntahambwa, ntavaha. Sha nimwibaze ngo abantu bari borohewe, bari bagowe kwera, bati ntavaha, ntajya guhambwa. Ico kibazo wocoshikira abakozi b'Imana, nimujyaze mu kiroroshe. Baca barumva ko hafi yaho hariho intumwa yitwa Petero, nabo bahagaze ngaho n'impuzu yabasoneye n'imitamana yabagiriye. Barahagara ati ntavaha, ninde yo musubire, ntavaha rero, ntava ngaha. Nimba Imana igomba kutujyana, itujyane twese, hako dusigara ngaha twenyine, ntavaha. Petero wacaraza, ashitse asanga abapfakazi n'abandi bose yafashije bari ngaho, bariko barira ati ntavaha, ntavaha. Raba uduhuzu yaduhaye,
nta wundi muri abo bose yigeze aduha n'agahuzu na kamwe, nta n'umwe yaduhaye n'agakanzu, nta n'uwatuguriye n'agakambambiri, ntapfa. Bene data, Mana dufashe cyane, ntubeho atana kimwe ukorera abantu. Ukorera Imana ni byiza, ariko no gufasha n'abagowe navyo uragira icyo ukora. Nawe utokora byinshi, mugabo uvuga uti hari n'agatenge basi kagakura na hajya mupfakaze cyangwa ujya gowe Nyarucare. Petero araza ashitse asanga amarira ari muri iyo nzu, nta kindi bavuga ngo ntava ngaha, ibi byose niba biduhaye none yagenda ninda hasubira. Petero rero mpemu yahawe aca bati manza musohoke, aca aragenda nawe arafukama aririra Imana, aririra Yesu, kuko nta kindi yari gukora. Atakambira Imana ati Mana, none iki kibazo ni wowe ugishoboye, ega hari ibyo tudashoboye twebwe, mugabo iyo tuririye Imana, Imana iraheze kabitunganya. Yesu nashimwe. Ariko arafukama aririra Imana, aza yumva mu mutima ati muhamagare rero. Caramuga ati Tabita, ati sa aravye bona ni Petero ati haguruka rero, carahaguruka. Amen, haleluya. Bea mina zaragiye. Yesu ashimwe. Petero acaramufata ukuboko, acaramuzana amushikiriza abapfakazi n'abera bose. Yo, yarumvikirwa pe. Aravuga turanteturuye Mana we. Erega hari Imana duteturura, ukabona ubumaramare burahezesha. Iyo wayubashe hari umunsi wo guteturura. Aho wamaramariye ukahambika igwiteka, Petero acara mubashikiriza abari ngaho bose, yo nkuru kiramenyekana, abantu bose bacabaza kuri Yesu barihana. Tabita asubira mu buzima, asubira gufasha bya bikorwa yahora akora. Nayo majambo ngejeje kuyu munsi, nayo avuga ngo kubaha Imana no gukora ibikorwa bikozwe n'umuntu yubaha Imana bigaragara ari nyishu, biratera iteka umuntu. Waho wasebeye ni Imana igutabariye, kandi bikoze nonaha bose bakihari. Aho wasebeye ni Imana igutabariye, kandi bikoze nonaha bose bakihari. Amen. Imana uyubahe, ntucike intege, ukore ibikorwa byo kugororoka, ukorera Imana, ukore ibikorwa by'ubuntu mu buzima bwawe. Ikindi kitanditse mugabo reka ndakivuge gusa. Mbega waruzi ko inzamba niyavuga? Mbega ya ma etage twubaka tuzoyadugana sa byabi jipe, ariko icyo tuzodugana. Amen. Nibi wakoreye Imana, nibi wafashije abagowe, nibi wafashije abapfakazi, nibi wafashije imfubyi, nibi wafashije naho nikora,
nibi byose wakoze mu kubaka ingoro z'Imana mu gutanga ibigira 10 n'amashikanwa ivyo nivyo bitsibo tuzokwambara ariko ibisigaye itabaki duniani hapa yego ntuzuhemuke ngo ndamukesha oyoye nubumbwe nimba wibereye mu kazu gatonyoka nimba upanze reka guhagarika umutima ariko uhagarika umutima no kutagororokera Imana niwe gororokera Imana ivyo utagukoreye uno munsi zo bigukorera ejo erega hari ikintu gukorera nawe ubwawe ukazimira ati ni jewe burya ni jewe kubera iki Imana igufyonde yakanta kutaziga Tabita araba muzima Hezekiya arongera imyaka yo kubaho Koroneli umunyamahanga Imana iramugendera ati ibikorwa byawe byadubuze n'amasengesho yawe nayo majambo y'Imana bimvise mwese Imana bahezagira twagomba tukubaze mwene data mbega urumva wubaha Imana ugakora ibikorwa byo kugororoka urakorera Imana urakora ibikorwa by'ubuntu wewe wumva ko ari iki kubuza gukorera Imana turaguhaye kazi kuko ni byiza ko umuntu atangura kwezwa akihana hanyuma akabona gukora ibikorwa by'Imana twunama imbere y'Imana hanyuma ni wumva ko ari cyo utunganya turaguhaye kazi nimba atawuriyo naho nyine twishimira Imana ni byiza cyane yego kwari ukwibukanya nimba wumva ari amahoro no gushima Imana ariko nimba wumva ko ukugororoka kwawe kutagira ibyamwa ari kwicara kuri iyo ntebe gusa nta vyama wama mu ngoro y'Imana aho ubaye yo kaze kuri Yesu uri kuratakaza ibyo kugira ikimaze kaze murekura abahaguruka ndagusabye ngo urebe mu mutima wawe unamusenge urabe ko by'ukuri mu mutima wawe umutima utagucira urubanza hanyuma urenguke imbere y'Imana Imana yaraguhaye umugisha mugabo amaboko yawe arugaye ntacakora kazi ntabwo twihuta turakurorereye niko mbona muhaye muraza turabaroreye twofuma duteba mugabo ukagenda wumva ko wijuje n'Imana kazi ubutunzi bwawe nta na kimwe ugenda ukoreye imwe Imana urapakiye gusa none uzokwibutsa Imana iki niwashika muri ya mageragezwa uzoyibyibutsa iki kaze kuri Yesu turaguhaye kaze nyaruka kandi munyaruke namwebwe nyine erega ngo abenyakura n'ubuhizi yego munyaruke reka kwikawusha iyo dukorera tuzi irazi naho tuba irazi n'ubutunzi bwawe irazi n'akazi kawe mugabo naco wikura nukorera Imana nikibazo cyo nugufasha abantu abo nikora abapfakazi mu bana naco abafasha kandi Imana yaraguhaye umugisha nuzobijana he
kw'inzamba igiye kuvuga vyo warundanije bizotwa ivyana nuko kaduhe kaze umubwiriza shikano abasengera Imana nawe wizere ko Imana igiye kuguhereza kuyikorera neza mu kugororoka. Kaze pastor. Mana data wa twese uri mu ijuru, intambwe mu kibira ntiyo kwivuga ataco yubuye. Ijambo ryawe n'umuhigi akomeye, uvuganye natwe mwami kimazi cibikorwa vy'umuntu yubaha Imana. Si kimazi cibikorwa gusa oya, vy'umuntu yubaha Imana. Bose tubonye bagiye bakora bakoze bubaha Imana. Yaba Korneliyo twumvise, yaba Hezekiya twumvise, n'abandi bakora bubaha Imana. Haragera rero igihe ibikorwa nyenevyo abivuga ko Korneliyo gusenga kwawe ni kwaduze konyene, kwaduganye n'ubuntu horugira, vyaduze bibicibutso, vyaduze Korneliyo na utaragera ino ayawe masengesho yahashitse n'ibikorwa vyahageze. Mwami Yesu, aba bantu bari imbere yawe ubwambe bakubahe, imbere uko bagukorera bakubahe, bakubahe Mana, bagirira imbabazi aho batakubashe, bagirira imbabazi. Niko twabonye mu ijambo ry'Imana. Imana yacu ntirobanura abantu ku cubahiro, ku butoni, oya, mu mahanga yose uyubaha. Amen. Uyubaha. Urakoze Mana. Uyubaha. Ayubahisha umutima wiwe, uyubaha. Hanyuma akagereka ko agakora ibyo kugororoka, iramwemera. Si uyubahisha akanwa gusa oya, iramwemera, 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 iramwemera. Uyubaha Mana, abantu nibongera kukubaha, bagirira imbabazi, amaso yabo akubahe, iminwa yabo ikubahe, ingendo zabo zikubahe, imitima yabo ikubahe, kameremere zabo zikubahe. Hanyuma baca bagukorera nk'uko ugomba. Mw'izina rya Yesu turabasengeye ngo ubagirire imbabazi Mana, ubuhagire ku vyabanesheje, aho batabaye abizigirwa, aho bakoze ivyo wanka, aho banyuranije n'ubugombe bwawe Mana, aho babwiye ivyo bakora bakanka. Bagirira imbabazi Kristo, ubuhagire, bave ngaha hantu arabera batagirijwe ibagiriza mu mitima yawo. Turagushimiye kubagira imbabazi muri byose mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amina, amina.